ikiganiro Boss tuvyuke harico tuba turi kumwe n'abakora ibikorerwa ngaho iwacu ibihingurirwa ngaho iwacu ariyo made in Burundi bifashwe mu mugongo na Kigega n'umunsi kandi twatwongeye kwakira umwe mu bikoreye ivyawo akaba ari Kaze Emmanuel asanzwe afite boulangerie patisserie Kaze reka ndakwikaze murakoze cyane umva ukuntu ibintu bigiye Kaze reka ndakwikaze niyo mazina yanje ndomeze ne gusa Kaze yego mwakoze kumpa Kaze yego mumeze neza tumeze neza cyane yego Kaze musanzwe murongoye boulangerie patisserie Kaze yego kubera iki boulangerie boulangerie kubera dusangamwo ivyo dukenera gufungura buri munsi biciye mu mafu ahingurirwa hano iwacu yego boulangerie Kaze yabayeho ryari yatanguye ryari cyane ku muntu iyo batazi boulangerie haba hari mwiki boulangerie patisserie kuvuga harimwo imikate harimwo ibitumbura harimwo amagato donc urumva ko byose biri kumwe yego mwatanguye ryari twatanguye no banyezina turamaze amezi ashika 3 turiko turakora ariko iciyumviro caje haracigiye kininiya uko gihe ca mbere ayo boulangerie nagerageje kubaka aho mvuka muri province Ngozi commune Ruhororo iyo narayubatse irakora ariko ibihe canke abo dukoresha usanga bitameze neza yego turugara mu gicimiro nticyahagaze narabandanije ndakora ko umuntu ashoboye kugira ngo abandanye ashika kwihangiro yifuza gushikaho rero no munsi nasubiye muri bya bindi natanguye umva ko umugambi watanguye kera mugabo mu ngiro yego urimwo muri amezi tuzondi ko ndakora ngaye Bujumbura umva ko nahereye ruguru yego ariko ubu ndi ngaye Bujumbura mu Kinama quartier Kanga yego mwatubwiye yuko icyumviro cyo gukora cyo gushinga boulangerie patisserie mwari mugifise kuva kera mugabo haciye amezi 3 mutanguye kugishira mu ngiro ndavuga ngahe Bujumbura mbega niki cyatumye muteba kugishira mu ngiro mu gihe namusaza mubikorera ku gatumba cyatumye duteba sikindi nubwo buryo umuntu akeneye gukoresha kuko birasaba ikibanza ukoreramwo n'amafaranga yo kugikota ivyo umukoresha kugira ngo umukate canke cyagitumba gishobore kuboneka n'amafaranga ivyo navyo birasaba kagatahe ivyo navyo ntushobora ko ushikira kubwo nyene birasaba ko urondera ukabika two duke imba ari umugenzi ukamubwira bishobotse akaguterera ariko byanze kwa guterera nawe ukabandanya abwira gute kubitinze bifunsi gushikaho ubwira gute wegeranya hanyuma ugashobora gutangura yego impamvu umuntu afungura nuko abashonje mbega niki cyatumye wumva arico gihe cyo gutangura cyatumye ko ico gihe cyo gutangura kubera ko ndavye uko marché imeze ngaye Bujumbura na ruguru sico kimwe yego consommation si imwe Bujumbura barafungura cyane umukate canke ibitumbura gusumvya ruguru bisigura ko ini Bujumbura biroroshe cyane gukora gusumba ruguru yego Isamizi niko tuza FM tuje kugeza umwimbu ikiganiro na Boss tuvyuke twari turi mu gice cy'akazi ikiganiro na Boss tuvyuke arico made in Burundi aho twakira abantu baba bakora ibintu bikorerwa ngaho iwacu canke bihingurirwa ngaho iwacu twari turi kugwe na Kaze Emmanuel asanzwe afise boulangerie patisserie Kaze iri mu Kinama mbega umutahe wavuye umutahe wavuye harimwo mu gashara nahembwa nagiye ndegeranya buke hanyuma haraba nabo nituye birashoboka baranterera kugira ngo nshobore gushika uwo mugambi ushobore gutangura abo nkaba ndabashimira cyane abashoboye gushiramo uko kuboko kugira ngo no munsi ibi mubona ngaha bimeze neza gutya ngira hari icyo utarambaza uri kurabiraba ndaze nturamenye ibyo ari byo ariko nanje kanda gupfinde kumwe kwa barundi byo bari biki ahubwo no kubisigoye abane ko hadukina kuri live kuri Facebook ndetse na YouTube murabona ibiri imbere birateye igomwe kamera ariko mashobora kwasigurira ego bikozwe mu ifarine byo ndabibona sibyo
Donc ni surprise turamenyere ngaho iwacu abajene turiko turiyumvira cyane kugira ngo dushobore kwishika kwihangiro rya vision y'umukuru w'igihugu wacu uko yabitubari rero nk'iyi ubona aha iyi ni umutsima mu kirundi twavuga ko ari umutsima gato mu gifana canke keke mu congereza yego iyi ni ifu y'ibigori n'umutsima canke gato ukozwe mu ifu y'ibigori ibi navyo ubona ngaha ni bitumbura bikozwe muri ya fu y'ibigori kandi twirimira ngaho iwacu kandi yengurirwa ngaho iwacu ariko akabirya karimwo igatira ukwayo ariko mu bitumbura harimwo umuhwi donc ni ifu y'ibigori harimwo umuhwi harimwo n'amata urumva ko kari riche cyane kandi gafise intungamubiri yego naho urya ari gato gafise ico kaza kumara cyo kimwe no muri gato urazi kwikorwa habarimo n'amata habarimo n'amagi urumva ko ni ibintu bimeze neza cyane yego sibyo tumenyere kumva ko ifu y'ibigori yokorwa mu ikiniki ariko uyiriye uri umuntu ukunda agafu k'ibigori bavuga ati nkeneye ko kajya gahinguye mu kindi kintu vraiment usanga karyoshe neza kandi genda urumva ubumezwa mugani wa babandi ego hari amafume hari ifu y'imyumbati y'ibigori harya hari indi ifu kubera ko mwahisemwo ifu y'ibigori twahisemwo ifu y'ibigori kubera akenshi tumenyereye ifu y'ingano ariko gwamwo ivyo bintu ariko kandi turamenyereye tujya ubugari bw'ibigori canke ubugari bw'ingano umva ko byose igaruka muri ya mafu yego none mwico gihe nimba ifu y'ingano yovamwe umukate ifu y'ibigori yo ntiyovamwe umukate canke havamwe igitumbura umva ko byose bishoboka ariyo mpamvu no munsi ibona ngaha yego kuko benshi bamenye bavuga ati je nta ubugari bw'ibigori oya ariko akawa kariye canke agatumbura kagafungura ubandanye ukajya ukihereza kuko kameze neza cyane ego umva dusanzwe tuzi ko hariho amagato canke ibitumbura bikorwa mu ifarini mbega ni kihe kintu nakahe kabijya ko tuma umuntu agura iyo gato ikozwe mu ifu y'ibigori n'ibitumbura bikozwe mu ifu y'ibigori akareka burya bikorwa mu ifarini akarusho kahari nuko ifu y'ibigori ubwa mbere ntizimbye cyane cyo kimwe na ya farini tubona ku isoko yacu ego bisigura ko igiciro cy'ijya gato y'ifarini tubona ihinguwe usanga gitandukanye n'igiciro cy'ibidufise hano ego ariko kandi gashobora kuduga igiciro bivanye n'ibyo twashizemwo bituma umubiri wacu wakira imeze neza urumva ko nk'uwakoresheje amazi bisanzwe n'uwakoresheje amata agashiramo iryo rigi nibaza ko ibiciro bitaza kuba bingana ariko kandi umufuko ntitumenye ufise amafaranga ariko tuvuga duti uwifise wese ku giciro ciwiwe arafungura ego bigugwa gute nk'aka mubona gacafye mu iforoma y'umutima akatwagurisha 4,000 ego cyo kimwe naka kiforoma y'inyenyeri ni 4,000 ibitumbura navyo mubona nga kamwe na 500 ego mwatubwiye ko haciye amezi 3 mutanguye mbega nize ntambamye mwahuye nazo mu gutangura ko ndumva amacari mu ntango ni izihe ntambamye mwahuye nazo mbega nirihe hangiro mufise ryo gushikako intambamyi ziriho kuko icambere si bikorwa ushobora kwikorana wenyene yego niko gusa gukorana n'abandi abo bandi mukorana nabo bafise imitima bitandukanye kuko ntubazi imico yawo n'ubwizi bamwe murazi ko batari kirenga kuko aka kazi karasaba ubwizigirwa yego karasaba umwete rero intambamyi turashobora gukora ugasanga produit zacu ntizaguzwe urumva ko batarazimenyera biba bigoye bisaba ko umuntu amenyera hanyuma akamenya nguriki kimeze gute naba abakozi umva intambamyi aruzana agasanga arakora agasanga ututwagiye na turiya ariko ntitwovuga ko turashikama cyane kuko amezi 3 ni make
twavuga ko intambamyi turacaziteze kuko intambamyi ntizibura ariko iyo utanguye utega intambamyi ko ushobora kuzitsinda yego donc kusubira inyuma ntibikunda kuko urumva ko ari intango natanguye birahagarara bivuye mu izo ntambamyi nyene z'abakozi ni iki ariko ndasubira kandi ndatangura kuko ico gihe sinari hafi ngo ndabikurikirane mugu no munsi ndahari kugira ndabikurikirane ubu rero intambwe irahari gusumba uko bwa mbere ntari hafi yavyo mugu no munsi turi kumwe n'abakozi ndagerageza uko nshoboye tukayaga nabo abo byanse uramurungika yego kuko ariko hadusubizima dutuje imbere umva umuntu ntituba turi kumwe ubu rero turamushira hirya gatoya kugira tubandanye n'abandi bifuza gushika kwiterambere yego kandi ngo yiri umugwiza mwimbu canke wifuza ko mu boss kunanirwa navyo bishira mu bintu bishobora gushika ego none nk'umuntu yoba ariko atwumviriza uyu munsi yifuza gutangura gukora ivyikurakora niki wamubwira mbewe kubimenya wamenye bigenze gute ngo bagiye mu ishure wabyize gute murakoze cyane kumbaza ikibazo nize hotelerie tourisme Ingozi kumwumba muri fondation buntu nkashimira cyane mama buntu umusigwa wa nyene cibaro nkuru nziza yarakoze cyane ndi muri promotion ya mbere batangwe mu ishure yateguye yashizeho nkaba rena nkurikirana cyane ibijanye no gukinjika yego nico gihe ninje mu byo gukinjika kugira ngo ube maître cuisinier pâtissier urumva ko ivyo bintu ibintu bihambaye nabanje guhera muri cuisine ndayijamwo ndayikurikirana nkorera muri hotel buntu yiwe hanyuma mvaho maze kuba nkora imikate naho nyene y'abakinyi ba nyene icibahiro nkuru nziza donc le messager hafi ama equipe yose nije nakora imikate bafungura yego urumva ko ari umwanya muri nabikurikiranyemo ariko nza gusanga ifu y'umukate nayikomeye cyane ncanja kurondera aho ni menyerereza kugira ngo nshobore kugira kongereza ubumenyi muri ya cuisine mfise nshireko patisserie na boulangerie ivyo ndabikora hagize formation ya mezi abiri kubijanye na patisserie na boulangerie nza kwisanga rero cuisine ndayifise patisserie ndayifise na boulangerie campitamwo kimwe mw'ivyo ko nari mfise projet ya restaurant ubwa mbere mugamaze gukora ibiharuro ndaraba nsanga ico nshobokera cane gusumba ni boulangerie et patisserie campitamwo rero boulangerie et patisserie ibindi bikazoza mu nyuma ariko nahereye kw'ivyo ariyo mpamvu mubona no munsi ibimona ngaha yego umva watanguye ukoresha ifarini yego none byagenze gute wiyumvire yuko igafu y'ibigori tujyubugari yova mu mikate cyangwa yova mu amagato n'ibitumbura ibi navyumvire gutya kuko hari uwo mu chef tuze kwa dukorana maze kuva muri hotel buntu manutse ni Bujumbura narashikiye muri restaurant Wakawaka iri ngaha hirya yacu nyene murayibona yego shikira muri cuisine ndamara amezi 3 nkoreraho muri Wakaka pizzeria murayibona yego après chandonga chance yo kwa n'uwo mu chef yakora muri Brarudi ari directeur technique canja muri maison yo muri Brarudi ayikiriri urumva ko ikiba cuisine maison donc yari cuisine mu mahotel n'ibiki mugabo canja muri cuisine maison umva cuisine maison nayo ni kindi gisata kindi kiduha ubundi bumenye kumenya mbega umuntu akunda iki ankiki muri byo dufungura mu miryango yacu nsanga bo uku twe dufungura icapati mu gatondo n'ibiharage iwabo n'abafungura ibitumbura bifu y'ibigori n'ibiharage umva ko iwacu ntabyo tumenyereye cyane ariko iwabo ino ni icapati iwabo n'ibitumbura bifu y'ibigori umva ko baradusize muri bya bintu bari milio wabo umve ni wacu tiko tubizamwe no munsi bo babitanguye kera ariko ca ndiyumvira nti mbega ifu y'ibigori yoyo ko mbona ibitumbura bikunda mbega igato ntivyoshoboka umva kana kabijyawe wirondereye navuga ati ariko ni gato narigeze kwikora nkiri aho ibuye kuko nagerageza kenshi kwinova no kwiyumvira utwo nkora ibirebye ibitumbura byaje kuza mu nyuma mfise iki cyiyumviro cifu y'ibigori ko namaze kugikora
ndakora gato ifu y'ibigori kandi zimeze neza murumva ko uburyo niki bitagukundira gukora ndavuga nti reka mbanda ini specializa buke buke kumbure nze nshike kuri ryahangiro nifuza ari uno munsi rero bimeze gutya umva ko urugendo rwabaye rurerure turuca mu mayange ego Boulangerie Patisserie Cade uyu munsi ikoresha abakozi bangahe tufise abakozi bashika 4 ego naje ndimwe wa 5 4 ego tugana ku musozo mbega nizihe mpanuro woha wa muntu yifuza kugira Boulangerie Patisserie Cade yifuza na kugira Boulangerie Patisserie nizihe mpanuro mpa nk'umuntu ariko abijamwo kandi abona experience ariko aronka experience n'ivye karakora impanuro ya mbere notanga nuko ikigoye ayiwacu kenshi turumva umuntu akoze ikintu tukavuga ati reka nanje nje kugikora icyo bisabwa rero ni iki avayo kuja mu ico kintu mbega urakizi gikorwa gute kimeze gute kamandu karonka amakuru akwiye ubanza urondera amakuru tudabora ntumva ati ibintu ni sawa bimeze neza hama nguje mu mafaranga ugiye gukora kuko hari intambwe udashobora kuza kumenya ubwo swat nivyo nakubwiye muri abakozi tuba dufise hari yakubwira ati irevire uza gukoresha turaza gukoresha yaza gukora ubufuko bubiri canke butatu kandi usanga ikora kamwe ako nakarorero urumva ko hari ibintu biba birimwe indana amabanga udashobora kumenya rero iyo uvyinjiyemwo birasaba kubanza kumenya mbega ngiyehe ngiye gukora iki kimeze gute kugira ngo ugende wamaze kuronka amadone akwiriye gutyo birafasha na za ntama biduhura nazo bikadufasha kwirinda guhomba kuko tuba tuzi iyo turiko turaja même si naho vyoshika ko marché gasanga ninto wakoze ntiwadandaje bikwiriye ugasanga amafaranga ntiyabonetse biragufasha kugira icizere cyo kubandanya kuko uvuga ati ni ryabanganzi iyonja gusumba uko woza kubikora wabibariwe kandi atavyutse ego mwashobora gutanga adresse yanyu aho mukorera kugira ngo nk'umuntu ateka dukurikirana ku live kuri Facebook ndetse na YouTube asanzwe ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke n'uri ruguru nk'umunsi yomanuka kazakubira mushobora gutanga adresse yanyu adresse ni kukanga uduganye riduga ku isoko mu Kinama kumbaho donc uvuye kuri kaburimbi bariko barakora uduze gatoya ni Boulangerie ihari ari clôture y'amabati ego umva hari no mutazobona bikorera ego no dusanzwe tubikorera ni sawa nimero ya telefone nimero ya telefone 69 amajana 2 amajana 16 ego canke bazobasange muri Palais des Arts mu Mesiza ego mu Mesiza ni kari muri Palais des Arts ko twagira amahirwe kuba muri Kigega ego nkuko abandi babikoze nanje naraplayinze mu bandi nisanga ndimwo ndavuga ati yana mahirwe kuko gukorera ngaye Bujumbura ikibanza aziko kizimvye bitoroshe hama tukizira neza ko produit zacu gatomwe ifu ibigo n'ibitumbura izuba ryohereza cyane tukumva ibintu bimeze neza kubyo tukavuga duti ntitwozorindira ko bazorinda kuza ahubwo nkamwe nk'abatangaza amakuru n'abamesha amakuru mwari kugenda mwumviriye ndumviza ndakuzabwira nababye ko ndumutetsi iwacu biremewe kumviriza kugira ngo uje kubwira umukiriya canke mugenza wawe ati numvirije nariye kandi bimeze neza nawe uragenda ubagurire yego reka ndaza kumviza amanzoci ndababwira ejo kaze Emmanuel wakoze cyane yego murakoze namwe yego isi ya midini kato za FM byo kugwiza umwimbu ikiganiro na Boss Tuvyuke igice ca kabiri cya kino kiganiro kikaba kigarukiye ngaha mu kanya gato duce mu ihanishwa hama tuzana igice cya gatatu cy'ikiganiro Boss Tuvyuke